gusenga ceze. Imana duheko tugira ibihe byejejwe imbere yayo. Umwami Yesu abahezagwe cyane rwose. Amen. Tuhagarare agatukiza kino gihe cyacu cyo gusenga ceze. Umwami abahezagwe. Amen. iteka ntangere ubuteye yo kuza mu ngoro yawe twitwa abana bawe abo ubereye maso. Mwami dufise amashimwe mu mutima ko watuzigamiye ukaturinda impande zose, abafashe
rugendo warabazigamye, abari barwaye warabakijije, abari bafite ibibazo warabishyuye. Rero tuzanye ishimwe imbere Imana izi byose kandi Imana iri hose. Ibyo byose byaduteye mu mpande zose waradutabaye, uradukiza, utuzana uyu munsi guhimbaza izina ryawe. Tugusabye n'umutima w'ukuri mu bugingo bwacu, twinginga Mwami utwemere imbere yawe. Mwami turagusabye uduhezagire, turagusabye uze uzanye amazimano muri no assemble kugira ngo udukize inzara yose twaje dufise n'inyota yose twaje dufise mukiza. Uraduhezagire cyane rwose kuko wahezagiye abatwitangiye imbere, ko bivuga ngo bahejeje gusenga aho bari haratigita, maze urabishyura mu mbabazi zawe Mwami. Oraho turagomba presence yawe, turagomba kukubona uboneka ugaragara mu bikorwa byanditswe bikwanditseko mu ijambo ryawe Mwami. Uduhezagire, utuyobore, ukize abarwaye, ushyure ibibazo, utabare ababoshwe, babohore bose turabaguye, maze utwakize umuco wo mu nyonga hawe, ko tubisabye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Umwami Yesu abahezagire cyane, mwese abahe umugisha, tubatire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishobora byose ibahezagire, mubyagire mwese ibahezagire. Hanyuma dushimire cyane Imana nziza yadukoreye twese. Uzi ko turi hano ku bwayo, turi ihanga ryayo, turi ikibare cyayo, turabana n'Imana isumba byose. Atari byo twigize, ariko ni Imana bwite yabitugize kandi yarakoze cyane. Imana ihimbazwe cyane rwose. Dufise amashimwe hano muri assemble kuba Imana yazigamye. Hari umuryango wa Medata Sylvain bashimye Imana yabazigamye bagenda kandi bavumbura. Imana yarakoze. Dufise umuryango wa Medata Didas ashimye Imana yamukirije umwana yari yahiye. Imana ishimwe bakijije kandi Imana ihimbazwe. N'abandi bose twese yazigamye, nta kintu gito kiri hano munsi y'izuba, byose biri dangere, byose ni bibi, byose biranguye, byose birimo imitego, ariko Imana yayiteguye yose. Ihimbazwe, turishimiye cyane. Umuntu wese abonye ari muzima hema ashimira Imana kubyo yakoze. Turafise n'indamukanyo z'abera bamye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahezagire bene data bariya Iburaya batumye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Banyihanikije ngo dutange intasho zawo. Imana ishobora byose ibahezagire kandi cyane. Dufise muri Sunday School ya gatatu bafise indirimbo. Imana ibahezagire bano bana bacu, Imana ibamugisha. Tubahaye akanya, abateguye, abatateguye, abavyimvamo bose tubahaye akanya baze kuririmba bashimira Imana yacu ikoze vyiza. Imana ibahezagire, tubahaye akanya. Mwenga birabagoye kuza, niba bihuti cyane. Imana ibahezagire, banyaruke. Imana ibamugisha. Amen. Umene pata undi nunga
Page 248. Deutéronome 33, verset 29. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yemwe Bisirayeli murahiriza. Ihanga ki ribanye namwe. Kuba ihanga ryarakowe n'Uhoraho. Ariwe nkinzo ibakingira ikabakiza. Ariwe nkota ibubahiriza. Abansi banyu bazoza babakomere ibobo. Namwe muzosiribanga ibitabo byabo batavye ku mpinga z'imisozi. Amen. Imana ibahezagire mubyagire. Imana ihezagire n'amajambo yayo dusomye n'amajambo y'Imana isumba byose. Kandi Imana ishimwe cyane ko yateguye ko tuzogaburirwa ijambo ry'Imana. Yarakoze nihabwa icubahiro. Koko dushima Imana yabitse mpemu wayo kugira ngo nk'uko byanditswe ngo uwo mpemu niyaza azobigisha kwitondera ibyo nabageze. Dushima Imana yabitse mpemu wayo atwigisha ijambo ry'Imana isumba byose, kandi ngo azobarongora abashitse ku kuri kose. Isezerano ry'Imana kandi umwami azobora kwishitsa, azoturongora adushitse ku kuri kose. C'est une promesse. Isezerano umwami Imana ategerezwa gushitsa. Imana ihimbazwe. Yarakoze nashimwe cyane. Dushimiye cyane rwose Imana yatuvyaje ijambo ryayo. Imana ishimwe ko twavutse ubwa kabiri tuvyawe n'imbuto itabora, ariyo jambo ry'isezerano. Turi abana b'iri jambo
Imana yarungitse mu minsi yose muri iyi minsi yacu turi ivyete Kristo Yesu yandikishije ubukozi bw'umuhanuzi w'igihe cyacu. Turi ivyete bisomekana bisoma n'abantu bose Imana yakoresheje muri ubu bukozi nk'uko Pawulo mwendata bivuze mu Befeso igice cya 3 muri ano majambo yumvikana cyane turi ubukozi. Amen. Turasubiramo mu murongo wa 5 dusoma haranditse ngo ivyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mpemu yuko abanyamahanga basangiye natwe ibiragwa, basangiye natwe umubiri umwe, basangiye natwe ivyasezeranywe muri Kristo Yesu kubw'ubutumwa bwiza. Amen. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Bibiliya ibaye très claire, iravuze iti kera abantu ntibamenya, ariko hari ibanga ryari rihishijwe Imana irishurira abasabyi bayo intumwa ziwe n'abavugishwa nawe ibibayishuriye na mpemu. Amen. Yuko twebwe abanyamahanga dusangiye n'Abisirayeli ibiragwa, dusangiye nabo amen umubiri umwe, dusangiye nabo ivyasezeranywe muri Kristo Yesu. C'est ça l'évangile, ko nibwo butumwa bwiza twakiriye natwe. Mwami ahimbazwe. Je vais répéter ngiye mwami majambo nabonye ko hari abatayasomye ariko tuyasubiremo. Ivyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mpemu. Abo bagabo babiri Imana yaturungitse ko mwemu yera yarahishuriye ibituraba. Amen. Écoutez bien, mwitonde neza mucyumvise. Abo bagabo babiri mu gihe cyacu Imana mpemu yera yavugishije ni Mwendata Branham na Mwendata Frank. Nabo bagabo babiri Imana yakoresheje muri iki gihe ibabwira amabanga aturaba twebwe umugeni wa Yesu Kristo wo mu minsi yacu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen. Yuko twebwe natwe dusangiye ibiragwa, dusangiye amasezerano, dusangiye umubiri umwe. Amen. N'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibugurure gutahura kwayo. Amen. Kandi koko abana b'Imana batahura ijambo ry'Imana. Imana ihimbazwe. Abantu bo mu minsi yacu bamenyeshejwe n'ab'Imana yatumye. Amen. Yuko hari umugwi w'abatoranijwe usangiye n'intumwa zatwitangiye imbere mu gakiza. Dusangiye ibiragwa, dusangiye ibyasezeranywe, dusangiye umubiri umwe nabo wa Yesu Kristo, dusangiye kazoza. Imana ishimwe. Cyo gutuma dusangiye ibyasezeranywe. Imana ihimbazwe. Kandi umwami mukurikiranye mu musome handitse hano hepfo ngo kubw'ubutumwa bwiza. Umwami yabitumenyesheje acishije mu butumwa bwiza yarungikanye abo bagabo babiri. Imana ihimbazwe. Bazana imigambi, volonté, ibyipfuzo by'Imana yari ifise kuri twebwe. Nivyo batumenyesheje, nivyo abavyizeye bose baboneka ko baba baratoranijwe. Abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Cette fois-ci nibo batavyawe n'umubiri cyangwa no kwifuza k'umuntu, ariko bavyawe n'Imana isumba byose. Abakiriye ijambo ry'igihe cacu bavyawe naryo, bavyawe bwa kabiri n'iryo jambo Imana yarungitse. Turi abana baryo.
Amen. Nous sommes les fruits du ministère de frère Branham, du ministère de frère Frank. Turi ivyamwa vy'ubwo bukozi bw'abagabo babiri. Imana ishimwe. Frère Paul ati nta cete bisaba ko turinda kwandikisha icete kitudondora ati birakahera atabwo mwebwe ubwanyu muri cete Kristo Yesu yatwandikishije gisomwa n'abantu bose n'abahimbaza. Cyo tuma tumenyesha assemblée ko bo abana b'Imana bakiri ijambo dans l'intégralité mu kamere karyo kose bakagizesha imitima yabo yose n'ibimana yari yaratoranije n'ibimana yageneye kuzoha ibyasezeranye. Imana ishimwe. Amen. Cyo gituma twasomye n'amajambo yo muri Deuteronome yo gusubira mu byagezwe ngo yemwe Bisirayeli murahiriwe. Amen. Muze muribuka ko dusangiye ibiragwa, dusangiye ibyasezeranywe nabo. Amen. Dusangiye umubiri w'umwe wa Yesu Kristo. Yemwe Bisirayeli murahiriwe. Imana ishimye. Ni hagakiri wanye namwe kubihanga byarokowe n'Uhoraho. Imana ishimwe. Nirihe hanga byarokowe nirihe hanga Imana yakoreye nk'ibyo yabakoreye mwebwe. Imana ishimwe. Kugira amenyeshe abafrere ko ishengero l'Église du Nouveau Testament, ishengero ryo mu isezerano rishasha, amen, niryo rigize umubiri wa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Niryo rigize umubiri wa Kristo ari umutwe. Amen. Rigize umubiri uwo Yesu Kristo ari umutwe. Imana ishimwe. Nikuvuga dufise agaciro kanini. Imana ikirema ibintu byose, yaremye ibikoko, irema ibyatsi, irema byo mu mazi, irema byo mu kirere, irema ibintu byose, ariko ku iherezo irema umuntu asona imaje, irema umuntu asa nayo. Amen. Maze Imana inezerwa no kumushyira hejuru y'ibyo yaremye byose. Umutware w'ibiterwa, umutware w'ibikoko, abyita amazina. Umushefu, umuntu superieur, ni kuvuga avuye Imana niwe yakugiye. Hanyuma buri mugoroba Imana yaraza kumuramutsa, kamuganiriza muri Edeni, bakavugana nayo, bakanezerwa, kandi gataha mu ijuru nawe agasigara muri Edeni. Ariko umwansi yabonye ibyo bintu acaza kuvyonona. Ariko Bibiri shiraho isezerano ridasanzwe ati ubyara kw'inzoka umwana w'umugore azomena umutwe. Amen. Nzoshira inyankane. Imana ishimwe. Imana birakoze izanya akazi k'ubucunguzi kugira ngo umuntu ntahere iyo yaguye, ariko imuramene, imugarure, umugarurishije Yesu Kristo umwami wacu. Cyo gituma yatanzwe nk'intama ijanwa mu ibagiro. Amen. Bwihanganira ibyo bamugira byose abapagani bakoreshejwe n'abadayimoni, ariko kugira ngo aronke ishengero ari byo mugeni. Ishengero yarose n'abantu bazizera ibyo yavuze, bagasubira gutungwa n'Imana mu buryo babayeho bwose. Amen. Umwami Imana akaba umwami, un chef, un seigneur, akaba umwami w'imitima yacu, akaba umwami w'imibiri yacu, akaba umwami w'ivyiyumviro byacu, akaba umwami w'ibyacu byose. Imana ishimwe. Maze akaba umushefu yirongeye abo bantu. Amen. Sabanywanyi b'idini, no iby'idini byazana na Satani kugira biyobeze, ariko n'abantu Imana yegeranije batungwa n'ijambo ryayo mu mubiri no ku mutima hose, mu vyimviro, mu bwenge, mu ntambuko, mu migenzo, mu mico, hose abo bantu batungwe n'ijambo ryayo.
gituma Kristo Yesu ariwe mutwe w'ishengero. Amen. Iyo yaguze, il les a rachetés pour qu'une personne ne le revendique encore. Yagira umuntu azosubira kubitirira biwe, yarabaguze, ari amaraso yiwe, tanze ubugingo bwiwe ku bwacu, kugira ngo ntihagire umuntu tuzosubira kwitirirwa n'umwe, twitirirwe Yesu Kristo wenyine. Il est roi, il est sauveur, n'umwami, akaba umucunguzi w'abo bantu yirongeye, abarongesheje urugamba yatsinze. Yavuye mu ijuru asiga ubwiza bwiwe, asiga ijuru ryari intebe yiwe, isi yari indava y'ibirenge vyiwe, yemera kuza kubambwa ku musaraba kugira ngo aturonye, atugire icibare ciwe. Amen. Adufitiye imfuhe byinshi, cyo gituma ata muntu n'umwe yemereye kutugira inyagano, ahubwo turabiwe, turi umugabane wiwe, turabo yaronse bavuye mu mibabaro yiwe, bavuye mu bise vyiwe, turi ubwoko yacunguye. Amen. Yarishe Imana ihimbaza. Amen. Abo nibo shengero ryiwe, kandi abo kugira ngo babeho neza yabahaye ijambo ry'isezerano, ribayoborere mu kugomba kw'Imana isumba byose, ribayoborere mu vyiyumviro vya Kristo Yesu. Imana ishimwe. Il est la tête du corps, il est la tête de l'église. Imana ishimwe. Cyo gituma handitswe hano ngo ariwe nyinzo bakingira ikabakiza. Imana ishimwe. Ariwe nkota ibubahiriza. Abansi banyu bazoza babakomera ibobo, namwe muzosibanga ibitabo vyabo batavye ku mpinga z'imisozi. Nusome ses membres, turi ingingo z'umubiri wiwe. Umwami ashimwe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahezagire. Nukuvuga ngo twemere ijambo ryiwe ko ritembera mu vyumba vyacu byose, were ku mutwe ukageza ku birenge. Nta cumba na kimwe tweho tukifise tugaba, ivyumba byose bitemberemwo ijambo, biganzwe, bitegekwe. Imana yicare au centre de notre vie, yicare hariya ku intebe iganze imitima yacu. Imana bari yicara n'intebe vide cyangwa yicaweko n'ikindi kintu na kimwe, ariko intebe yicaweko n'Imana isumba byose, kugira ngo umwami afate control, afate kugaba ubuzima bwabo yatoranije, bwabo yaguze amaraso, bwabo yacunguye. Amen. Imana ishimwe. Umwami abahezagire. Isobiremwo ngo muvyumve neza, umwami afise umubiri wiwe. Amen. N'abantu yarondeye mu bisi bari sale, indigne, méprisable, babi, bacafuye, batabereye, abazana ubwiwe, abogesha ijambo ryiwe, abakiza ivyiyumviro byose bagiye barandura vyanduye mu nzira, ivyiyumviro vya gipagani, ivyiyumviro vy'idini, ivyiyumviro ivy'imikorere y'abantu, insiguro z'abantu zose. Ivyo byose umwami yatwegeranije ngo adufatishe dushe, atwoze ingeso mbi, atwoze ivyiyumviro bibi, atwoze inyigisho mbi, twuzure mw'ivyiwe vyonyene. Amen. Tutatumye arungika mpemu yera kugira ngo abe umutware w'imitima yacu. Imana ishimwe. Turano rero tutari abantu b'uwundi muntu, aucune autre personne sur la terre, nta muntu n'umwe kw'isi ashobora kuturuvandika, ashobora kudusaba ngo murabanje, ndabatwara, ndabagaba, ndabakoresha ibyo nshaka. Turi abantu ba Yesu Kristo wenyine. Amen. Niwe yapfirirana. Biblia ivuga ngo mbona umwagazi w'intama apfirirana. Amen. Yapfuye ku rugamba rwo gutabara abana biwe bo mw'isi yose. Abamazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Bari barajanywe nk'inyagano, bari barasahuwe n'umwansi, abajana mu nabi y'amadini n'ivyimviro n'amasisiteme atandukanye. Umwami yarabahamagaye arabazana kugira ngo bashire mu ihuguriro, mu
abanza bakosore, abavanemo inabi yose, abavanemo ubukoko bwose, abavanemo ishano ryose bariye, maze babicibare ciwe bahimbaza umwami Yesu n'umutima umwe. Abo nibo isi itazonezererwa, ntizigere ibakunda. Oyaye isi zokwama ibanka, isi zokwama ibakwanya, isi zohiga inzira zose yobatesha, umwasi azoguma arondera iyo nzira, me il est vaincu dorénavant. Yaratsinzwe imbere yaratsinzwe. Umwasi wacu yaratsinzwe. Amen. Turi abana b'Imana isumba byose. Dieu a son chemin, sa voie. Imana ifite inzira yayo izokwama iducishamo, ifite agahengeri izokwama iducishamo. Il est vainqueur. Umwami wacu yatsinze mu ijuru, yatsinze ku isi, yatsinze ikuzimu. Il a vaincu. Amen. Turamwizeye. Ibintu bishobora kuza nk'ibihuhuta byinshi, me abera bareme umwami wacu yaratsinze. Umunsi umwe mu Budagi haguze abapfumu 16 bati tugira turoge kira gikorane, mwenda Branham ariko arakoresha gikorane, tugira turoge igihe gikorane cy'urya mugabo, hanyuma ntigikunde. Abapfumu bararoga umuyaga uzamwe ibihuhusi byinshi bitangura guterura ihema yo Frère Branham bari bamwubakiye kugira avugiremo ubutumwa. Maze Frère Branham asaba Imana isumba byose ati, mu izina rya Yesu Kristo uyu muyaga nuhagarare, igihuhusi nigitekereze, maze dukorere Imana atuje. Frère, abapfumu 16 n'amangetengete yabo batsindiwe rimwe, nta numwe yarose bafitiriza basubira, yarapresheje arakomeza araheza. Abapfumu n'ivyabo byananiwe, c'est vrai, bagitangura byameze nk'ibintu bihanitse cyane, imwe igikorane kigiye kononekara, ariko nawe Imana ishobora byose yamurungitse kuko kuyikorera yaramuhagarakiye, itsinda abapfumu bose baje, kandi Imana natwe yadutoranije ikatwizeza iryo jambo. Frère, ntiyajyanye nawe, ahubwo yagumanye n'abararitswe n'ubwo butumwa bwiza, irabahagarikiye mu itegurwa ryacu. Amen. Mwamahagarikiye itegurwa ry'umugeni wa Yesu Kristo. Isumba abambere Imana yaremeye, bamwe bakererwa n'imisumenu, abandi babambwe bacitse, abandi bafomojwe inda, abandi bahawe intambwe, abandi bahuye n'ibibazo bitandukanye. Ariko nubwo byabaye uko, umwami yarabaye imibiri yabo nk'ahari igiciro, ariko yarazi ko hari imibiri mishasha babikiwe mw'ijuru. Imana ishimwe. Barababajwe, bararize, baraboroze, ariko umwami yarabiruye abajana muri paradizo yo hejuru kuruhuka. Umwami ashimwe. Bien mes frères, turi ingingo z'umubiri wa Yesu Kristo. Amen. Kandi notre Seigneur est la tête, il est le chef de l'église. Niwe mutwe w'ishengero, niwo Kristo Yesu. Amen. Umwami ahimbazwe. Frère Paul yavyigishije neza, mumbabarire rwose tubisome. Imana ibahezagire cyane. Amen. Que Dieu vous bénisse. Actes des apôtres, mu byakozwe n'intumwa, ni Frère Peter pardon, Pierre, ni Frère Pierre, mu byakozwe n'intumwa. Aya majambo ni meza. Oui, que Dieu vous bénisse. Actes des apôtres 20 verset 28. Mwirinde ubwanyu. Amen. Muzigame n'ubusho bwose mwemu yera yabashizemo, ngo mube abo kuzezwa, kugira ngo muragire ishengero ry'Imana. Oh, Paulo ariko avuga, Petero ariko avuga ngo kugira muragire ishengero ryacu. Niko yavuze ngo kugira muragire ishengero ryacu, yavuze ngo muragire ishengero ry'Imana. C'est ça? Ntabwo ari ishengero rya bajerobe batanguje, no? Muragire ishengero ry'Imana, une église de Dieu. Imana ishimwe, atari dini, siriya dini tuvuga cyitwa église de Dieu, mais muragire ishengero ry'Imana. Hasi karangura ngo iryo
k'ingeso mbi, k'inyigisho mbi, k'ubuzimire, ko kuganzwa n'abadayimoni, ko kuganzwa n'abantu n'ibindi byose. Inuza libere n'amahimbazwe yabitubohoye ku byose. Nta muntu n'umwe yakishobora kuza kuvuga ngo nabanje n'abantu. Turaba Yesu Kristo, turaba Yesu Kristo. Imana ishimwe. Hepfo ati mwumvirize mwihanganye, verse 32 haranditse ngo kandi none maintenant mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo rishobora kububaka no kubahera ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. Amen. Mbaragije Imana isumba byose. Amen. Eske mwumvise ngo mbaragije abantu? Oh, mbaragije Imana. Ensuite n'ijambo sesa Imana ishimwe. Mbaragije Imana, ivyo nivyo abera bategezwa kwitwararika. Mbaragije Imana n'ijambo ryayo. Imana ibaheza. Muzovuge pastori wacu, abansi bacu, abadiakoni bacu, ce sont des hommes faibles. N'abantu ntaco bamaze, bacishijwe n'ubuntu bw'Imana. Alors, mais mbaragije Imana, Dieu infaillible. Mbaragije Imana n'ijambo ryayo. Imana ishimwe rishobora kububaka no kubahera ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. Imana ibahezagire cyane kandi bamugisha. Umuntu wese agomba gusambuka, atagomba gutera imbere, yiyima ijambo ry'Imana isumba byose. Umuntu agiye kure y'ibyanditswe vyera, atabifitiye inzara n'inyota, atabifitiye apeti. Umuntu wese adafitiye inzara n'inyota ibyanditswe vyera, ababaye nk'inzu ibaye inasheve, idashoboye kubakwa ngo ihere. Ariko umuntu wese yubakwa n'ijambo ry'Imana isumba byose. Pardon, mumbabarire rwose, mumbabarire mu byumva. Gituma abantu bashobora kwigisha ibyo bishakiye, abantu bashobora guhanura ibyo bigombeye, abantu bashobora kuvuga amadekararasiyo bishakiye mu buryo bishakiye, nuko baba banse kurongorwa n'ijambo ry'Imana isumba byose. Ariko abantu iyo bemeye, amen, gushiraho ijambo ryashize, bahabwa umugisha n'Imana isumba byose. Mwami Yesu abahezagire. Rishobora kububaka. Amen. Mbaragije Imana n'ijambo ryayo rishobora kububaka. Amen. Sawa? No kubakurikirana, rikabarera, rikabandanya namwe gushika muhawe ibyasezeranywe muyoresha amaso yanyu hamwe n'abera bose. Du début à la fin, kuva Imana itangiye umurimo wayo, yabikoresha ijambo ryayo no kwiherezo gushika tuzamuwe, umwami Imana azobakoresha ijambo ryiwe. Umufrere wese agukunda azakuzanira ijambo, umusore wese agukunda azakwibutse ibyanditswe, umuntu wese agukunda azakubwira ijambo niryo rizoshobora kubajana ribubake, ribakuze, ribazigame, ribabere imfungurwa, ribabere umutabazi, ribabere umurinzi gushika kwiherezo. Amen. Gushika kwiherezo. Que Dieu vous bénisse. Nta kindi kintu na kimwe kizokwigera kibaho kizosubirira ijambo Imana yahisemo ko ijambo ryayo ari ryo izoreresha abana bayo gushika kwiherezo. Dieu vous bénisse. Imana ibahezagire kandi cyane. Amen. Deutéronome 33. Ubu tugiye gusoma umurongo wa mbere, dusome tugeze ku murongo turakomeza. Sawa? Iniyo mehezagiro Mose umuntu w'Imana yahezagiye Abisirayeli atarapfa. Atuhoraho yaturutse kuri Sinayi, yabarasiye aserutse kuri Seyiri, yakayanganye aserutse ku musozi Parani, avuye hagati mu masinzi y'abera. Iburyo bwiwe hari umuriro waka. Imana ishimwe. Amen. Atuhoraho yarabaje ko. Amen.
yaturutse mu ijuru abazako kandi yarakoze mukwiye kumushimira Imana ishimwe ati Imana yavuye mu ijuru ibazako mbese ibyo yakoreye Abisirayeli ibyo yadukoreye natwe Imana yavuye mu ijuru ituzako reka mvuge nk'uko mama yahora akunda kuvuga ngo yaje marimari sinzi ko icyo kirundi abajene bacumva donc Imana yaje marimari atahandi iciye ituzako voilà donc Imana yatuje ko natwe amen iza mu muco wayo ntiyaje ari memvide Imana ishaka kuzigaragara frere ahubwo yaje izanye amazimano yaje tuzaniye ijambo ry'agakiza yaje tugirira ubuntu twari twarabuze amen yaje tuje ije kutuzimurura yatuzaniye amazi y'ubugingo la révélation de la parole de Dieu alléluia ibyazanywe n'umuntu byazanywe n'Imana isumba byose c'est un cadeau des cieux Imana yagizanye révélation kwishirwa n'ibyazanywe na pasteur pasteur acajimbere avuga ati mwebwe mwese nahaye guhishurirwa iyo mvuga kipeo 0 ninde uvuga ngaho ngo mwebwe mwese nigishije guhishurirwa amen nibaza bataho mvuga ariko Imana isumba byose yaje bituzaniye yarakoze ihimbaza yavuye mu ijuru erega nous visiter uko Imana yagendeye Adamu na Eva muri Edeni uko Imana yagendeye Abisirayeli bari mu magorwa muri Egiputa niko Imana yatugendeye natwe yagendeye ubwoko bwayo haleluya abamwakiriye bose mu bisi nibo mwebwe yaje gucika abana b'Imana isumba byose mu byawe n'ijambo ryayo ririho rigahora Umwana himbaza Maintenant la suite verset 3 umurongo wa 3 ngo ni iby'ukuri arakunda amahanga haleluya Imana ishimwe ni iby'ukuri uhoraho arakunda amahanga abera biwe bose bari mu kuboko kwiwe bicaye hambavu y'ibirenge vyiwe umuntu wese ntayicariye ubusa oya twicaye ku birenge vy'umwami irehwa cyo tumavuze ngo abantu bose bicaye ku birenge vyiwe ku nyundo ziwe ngo ababwire amajambo y'agakiza amajambo ari mu buzima bubahindura amajambo ari mu ingufu zizotuzura mu bapfuye amajambo ari mu bushobozi buzotuzamura amajambo azatuma tuba babereye kwicara nawe ku ntebe yiwe y'ubwami amajambo y'Imana isumba byose umwami nashimwe yaratugendeye natwe il est venu nous rendre visite baravyemera est-ce qu'il nous a visité oh Imana ishimwe marakandingo bakunze gushaka mu ino minsi n'abagatolika basigaye bakaririmba bavuga ngo le Saint-Esprit là le Saint-Esprit là baragashaka cyane n'abantu beza bagashaka ko Imana baheze ngo Dieu nous a visité niko karirimba kavuga il nous a visité oh mama shimwe niko kabaze frère abadiakira kwandikira aka petit mot kavuga ngo ihute n'ingoga president ari kwirembo wabo wewe kweli tukokomanye tukwiye kumanga ati aka petit mot gatonya ati alikara dodora president yaje kurungi iwabo hanyuma rero hano boshobora kukumira frere kinaza ko n'amazi ya kiriya woca yo wibuka yashitse yantanze frere uvano wibuka excusez-moi frere mumbabarire nanje ndiko ndapresha ndiko ndavuga munyihanganire ngikwaza kwakira kuri y'Igihugu ndiko ngiza kubandanya mu bien aho dufate nka Trump perezida wa États-Unis hama hase Chantal yumvise ati Trump ari hari inyabisindi kandi yatumbereye umuryango kuri portale nihari n'imodoka z'abanyamerika yashitse aro antuka Chantal
Yovano unaona ko atakunda kunyaruka. Yovano yiruka. Abantu bati afashwe n'iki batabanyaruka akakuja. Bose bapegi bari bamuzi menga genda bukeruka ariko bavuga ati yewe yafashwe n'iki. Mbese c'est parce que hari umushitsi w'iteka. Umushitsi w'iteka yaje muhiriwe. Frère nawe bataguteguje. Yavyo sinushwa wazanywe n'iki? Ngaho tukora ikiganya kuba president. Wowe uvuga. Wowe uvuga none. Habo mugati woje ufuka imbere yote nyakubahwa. Nibiri ngaha mu nzu yose ni vyawe n'abanje bose nabawe. Ni aka karuburi nako nyene nakawe. N'ababanyi tagaba bo bamuhati. Nabo nyene ndabaguhaye. Ibintu byose ni kwawe. Niko vyogenda. Maintenant fini twagenderewe na nyakubahwa ashobora kuva mu mubiri cyangwa kombogwa twa Dieu des cieux. Il nous a visité. Imana gayo yaratugendeye. Ivuye mu ijuru. Yari ivuye Bujumbura cyangwa Amerika. Yari ivuye mu ijuru. Et on a ouvert toutes les portes. Twari yuguruye tuyiga tuti nahamba iwawe n'umutima wanje nuwawe n'umubiri wanje nuwawe uri umwami wabyo byose uri umutware nugabe uganze aho gagiye wavuga uti nukuri abafrere bati turakwinginze gumana natwe kuko umunsi ukuze muri Luc 24 niko byanditswe abafrere bazi bagenda nane sinovyemera nako niko yavuze ati simurekura utameza none abafrere nabo twakiriye Imana ivuye mu ijuru idusa visite. Haleluya mwami yatugendereye abandi babanyi boza kudodora le roi est ici. Amen. Wewe wabatangwa kwidodoresha munenge gutora umucanwa ari president ari hano oya wongete hakuna wale umutekano wakati kubita muzaburaza yaki mutwatuje gusaba makara umwami irera ile president je tumaburya tabanu na bamwe tucugururira nous l'avons enfermé twamugara ni indani muri twebwe twifuza kugumana nawe imisos okandemo hadaimoni nimwe tucemere ngo injira ndakwaye umwami yicaye mu mutima ni kwa na demo na ngeso naki on n'accepte rien jamais umwami yicaye iwacu Imana ibazwe weshi tucemeye na kompromise tucemeye na manyanga namwe tucemeye na daimoni na nyigisho na dini na biringo Jésus Christ lui seul il nous a visité yatugendereye aza kuba iwacu zokumana namwe abisi bazobona ariko mwe muzombona bazabandi kumwe namwe kandi zabandi muri mwebwe dossier ma visite. Alléluia. Tugendereye umwami yarakoze. Oh bien mes frères, Dieu vous bénisse. Ni byukuri umwami arakunda amahanga. Abera biwe bose bari mu kuboko kwiwe. Bicaye hambavu y'ibirenge vyiwe umuntu wese yumva amajambo yiwe. Amen. Par son amour, Dieu nous laisse recevoir sa parole à ses pieds. Qu'il soit glorifié. Oh, alléluia. Mwamna himbazwe kubw'urukundo yadukunze. Oh, frère, Imana ibahezagire cyane. Reka mbasomera amajambo mwene datase wa Yohana Zakariya yavugishijwe na mwemu w'Imana. Amajambo ni meza. Abafrere bakwiye kuyakunda. Imana ibahezagire. Tuyasome mwumve. Imana yaratugendereye. Kandi yarakoze nihimbazwe. Imana ishimwe kandi cyane. Zakariya mwene data yavuze n'amajambo ati 67 Luka cya mbere 67. Oh, se Zakariya yuzuzwa mwemu yera avugishwa n'Imana. 68 atumwama ashimwe Imana y'Abisirayeli kuko igendeye abantu bayo ikabacungura
esingene umwami ari mwiza tukamutambira tukamushima atuka Imana ihimbazwe niba dukora suko dufite amagara meza habe dukora urukundo rw'Imana isumba byose ruduhata kedeswa ruwe kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusavyi wayo nkuko yavugiye mu kanwa kabera yavugisha bahereye mbere na mbere ngwidukize haleluya abansi bacu n'amaboko y'abatwanga bose amen kandi igirire basokuruza imbabazi yibuka isezerano ryayo ryera indahiro yarahiye sokuruza Abrahamu kwizoduha gukizwa amaboko y'abansi tous nos ennemis. Alléluia. Tous nos péchés, toutes nos faiblesses, toutes nos maladies. Alléluia. Mwabashimwe. Bizodwa gukira amaboko y'abansi bacu bose. Amen. Amen. Byaha, ingwara, igeso, inyigisho mbi, ubuzimire bwose. Umwami yarasezeye ko azodukiza. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu azobidukiza vyose. Aucune trace, n'agapande na kamwe kazosigara. Oh, mwami ashimwe nahimbazwe. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh frère, verset 74. Kwizodwa gukizwa amaboko y'abansi bacu tukayisenga atabwoba. Tukayisenga dutekanye atabwoba. Oh, mbega siko Dawidi yavuze umwami kunegurira meza hagati y'abansi bacu. Les ennemis ne manqueront pas. Hamna shora kwa Abeli adafise Kayini. Jamais. Mais umwami azoduha gusenga dutekanye. Ibi tubirimwo atari gushaka kw'abantu ariko ni kugomba kw'Imana isumba byose. Sino kugomba kwacu. Ariko ni Imana yategetse ko dusenga dutekanye atabwoba. Amen. Abafise ubwoba babanze bondorore batureke twigwanire, ariko abari kumwe natwe bashira ubwoba barene mu mutima. Ni Imana yabitegetse. Oh, ese muravyemera? Murazi cyo docret, un docret présidentiel. Ikintu cyatari uvuga president cyarahana akavuga ngo nuze ndamukomboye ndamupfuye. Icyo gihe rero icubahiro cyose umuntu yari afise kira kimuvuyeko, yanditse ikete rigasomwa n'abantu bose ko buri matari akuwe, abamupfukamira bose n'ibiro n'imodoka n'amakositime n'ibyo bamushikanira byose birara bihagaze ku ikete rimwe gusa. Kete rimwe gusa. Perezida yicara ati uyu docret présidentiel ndamukuye basha naca agenda korora impamvu byo birahetse. Nuko nyine n'abaperezida beza adashira ko ngo ntiyagire n'akazi nakamaze osubira kuronka yabashaka ko nkico ku ntwaro y'uwo perezida worinze upfa ataco hanoze docret. Alors mais manishimwe idocret y'umwami wacu. Iyi ni docret Imana yasinye ko azodukiza abansi bacu bose tugasenga atako. C'est un docret, ni docret présidentiel irrévocable. Oh, Imana ishimwe nawe yifuta nawe ikura ko n'udomena aje gusinya ntibafuta. C'est fini. Bien bijya mu bitabo bibitswe ku bitabo byose by'ivyo yakoze biba byinjiyemo. Umwami ahimbazwe. Voilà, tukayisenga tabwoba. Aha, 75. Turabera. C'est Dieu qui l'a décrété. Umwami yabitegetse. Turabera. Oui, faut dire amen. Faut dire amen. Umwami yategetse ko tubabera. Siwe ko wabitegetse oya. Est-ce que murabiyemereye? Turabera. Muravyizeye? Efesiens chapitre 1. Turaza kuhagaruka hano. Abefesiens chambere bibiti. Turabera imbere yayo. Apana imbere y'abantu. Les hommes peuvent mal nous juger, mais turabera imbere yayo.
Lisons ensemble Ephésiens chapitre 1er verset 4. Nk'uko yadutoranirije muri we. Ephésiens cha mbere umurongo wa 4. Nk'uko yadutoranirije muri we. Itangiro ry'isi ritarashirwaho kugira ngo tube abera tutagira gasembwa imbere yayo turi mu rukundo. Amen. Mwama himbazwe. Oh, mwama shimwa. Tuzobera imbere y'abantu. No, abera bafite abantu bazokoma bafite ibyo babitora by'amakosa by'udusembwa muze irya assemblée irya shengero n'ibindi serera ferme turabera imbere yayo. Amen. C'est Dieu qui l'a ordonné. L'Imana avec docret, c'est un docret. Un docret céleste. Yasinyiwe mw'ijuru n'ikete ryasinyiwe i Golgotha. Qui peut effacer? Personne. Turabera imbere yayo turi mu rukundo. Ibi n'umugabane w'Imana isumba byose. Imana ishimwe bidutembera no mu nzara no mu mano biriyo turabera imbere yayo umwami abaheza. Oh, dusubire muri Luka maintenant 76 75 pardon. Turabera tugororoka mu nyonga zayo iminsi. Mbese murabyizeye? Iminsi yacu yose. Iminsi Imana yarabitegetse. Imana ishimwe. Nikuvuga ntibikiri kure, ntibikiri ibintu turondera ngo turindire iminsi 10 dusenga. Hafi Imana yabishize hafi ya bihafi y'umuntu wese woshaka wese yobikorakora. Dieu l'a rendu disponible. Imana yabishize hafi yacu wese. Umwami ahimbaze. Turabera imbere yayo iminsi yacu. Lendi turabera, mardi turabera kubw'ingufu zayo. Iminsi yacu di premier au 31 turabera mwebweraza akadutegeka ivyo twigisha, ivyo dukora, ivyo tuvuga, ivyo tugenderamo, atugarura tuzimiye, adugarura tutakaye twivire n'abatugarura tugiye gukora biba tugarura. Il est notre guide, qu'il soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse. 76. Kandi nawe mwana uzokwitwa umuntu avugishwa n'isumba byose, uzokwitangira imbere y'umwami Imana gutegura inzira ziwe, kumenyesha abantu biwe agakiza ko ari guharirwa ibyaha byabo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Niwe uzotuma umutwenzi utugendera uvuye mw'ijuru. Amen. Seigneur, que Dieu soit loué. Umutwenzi uzotugendera uvuye mw'ijuru. Izuba ry'ubugororotsi rizoturasira rifise ugukiza mu mababa yaryo. Et nous serons secourus par l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Tuzotabarwa n'Imana isumba byose. Izoca mu nzira yayo y'epfo y'abanyamibembe ibasange bose ibakize. Mwese muketse imibembe yiwe, niba mufashe mu ruhanga, niba mufashe ku maguru, niba mufashe ku maboko, izobakiza bose maze begeranye bayishime. Ivoluwe apeuple rejeté autiti w'abantu niho muzitirwa abana b'Imana isumba byose. Oh, merci Seigneur. Mwami nahimbazwe. Yabwiye abasuku biwe ati genda mu mayirandi mutegeke mugobere ku gahato abatari invité, batabica n'ikanda, batari babizi, abari bamuhatira kuza mu bukwe kuko batiteguye. Uwo muza murazana wese mumwoze, mwanze mumwoze hajya kuki kibiteguye n'abatimbaye. Urabona imvunja zarabishe bipfumbagaje mu ipfumbi bakina amabiye, ariko mucemo bacakira mwabwati hari hirya hiyo muri cyo kwigwa muratora ivyo muyara kuri byo twatora mu madini. Alors mwamati hari injamari y'amazimano, hari abagabo bavyanse, abapanekoti bavyanse, abafeka bo babihevye
bye ariko mwebwa inyererezi genda muvyirire wamushikana ko hari hateguriwe abantu b'abanyacubahiro mubanze mumwoze mumusige hama mumwambike impuzu nziza zera. Imana ishimwe. Umuntu rero ashika yuzuye ivumbi ryinshi cyane bakabanza kumusoma kumuha ambeze do bienvenue bakamusoma bati karibu uhagaze nawe uremeye d'accord bakamwoza rero hama bakamwambika impuzu zera hama bakamwicarika mu bukwe. Hariho wateje probleme yaje yirukanira byamaze gucererwa ahita yicira mu idirisha ni yanuka avuye gukina amabiye n'intuzenye hariya abarita mu idirisha kubera abanyakubahwa imaniti ale mumubohe mumutere hanze. Imana ishimwe. Bien-aimé frère, tweho umwami yatugisa nous a invités itwari tubereye mais il nous a lavé aussi par l'eau de la parole yoge tuvyimviro vyacu. Imana ishimwe. Mu gihande c'urwanko hari handitse urwanko aheje gufuta n'igumi y'amaraso yiwe yanditse urukundo. Hari orgueil ubwibone yahanditse guca bugufi. Hari egoisme kwikunda yahanditse urukundo rwa bene data. Imana ishimwe. Aranditse amaso y'ukiboneye iyo frere yadushizeho amaso abona amaso anyariro kwabona n'amatwi yacu yaririwe ko yumva. Amen. N'imitima yacu yaririwe ko yakira ijambo ry'Imana. C'est merveilleux. Il nous a lavé, il nous a équipé. Aduha ibyangombwa byose bizodushobora kutujana mu ijuru. Mwami yarakoze nahimbazwe cyane kandi mwese abahezagire ubu nibe bitazoshira. Amen. Kubw'umutima w'imbabazi 78 kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Ça c'est vrai. Kandi nimufise no muravyizeye murize ko yari ifise umutima w'imbabazi kugira igukiza ingwara nawe utabereye igukiza ibyaha ntiwayiririra ifise umutima w'imbabazi irinjira nawe watevye kuyugurura ifise umutima w'imbabazi. Amen. Nihimbazwe. Imana yacu nishimwe. Kubw'umutima w'imbabazi 78 soulignez bien kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzotuma umutwenzi utugendera uvuye mu ijuru ngutambikire abicaye mu mwiza no mu gitutu c'urupfu urongorere ibirenge vyacu mu nzira y'amahoro. Amen. Ora nashimwe nahimbazwe nashimwe ibihe byose. Haleluya. Amen. Mwabuke tumushime akwiye ishimwe n'icyubahiro n'ikuzo. Mwami ahimbazwe bitazoshira ndatushoboye byose. Nukuri tugushimiye iteka wadutereye kuko watugendeye turi mu mwijima w'urupfu utuzaniye umuco w'ubugingo. Utwenzi twaturasiye kandi umutima w'ikigongo w'Imana yo watumye turongorwa gushika n'ubu tutaratsindwa n'umwanzi Satani. Mwami turagushimiye ingwara zose wagiye udukiza. Turagushimiye uburyo bwose wagiye uturinda. Turagushimiye ingene warinze ntabwo zacu igihe cyose wagiye tugarura utuvana mu buzimire utujana iwawe. Turagushimiye cyane. Turagushimiye iteka waduteye. Turagushimiye amahoro inzira y'amahoro uducishamwo uraduhe kwikomeza gushika iherezo. N'umubiri wa Yesu Kristo turi ishengero ryawe turi yesu bihagije ihanga ry'abera dukoraniye ko abahereji abandi n'abahereji b'Imana yacu kandi Kristo Yesu niwe mutwe wacu wo turi ishengero ryawe. Murakoze urahezagire abana bawe mukiza ububahe kukugurira inzugi z'imitima yabo yose ube umwami aganza ibyacu byose n'icyo turi cyose n'imikorere yacu yose uriwe mu byose bibe kwawe uhereye ubu gushika ku iherezo uje kudutora ngo tujane iwawe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.